Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari byinshi twabakusanyirije biriko biravugwa kuri Generale Arengiyome Bunyoni n'ibintu bitatu byari bigiye gutuma ashobora kuba yanagandagurwa ku itegeko ryari ryatanzwe na perezida wacu Evariste Ndayishimiye ariko rikaburizwamo n'umukuru w'igisirikare Prime Niyongabo. Hari byinshi twabateguriye kuri ino nkuru muraza kubikurikira mw'idonido ry'aya makuru yacu. Nizere ko we kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari amakuru ariko aradushikira avuga ko Generale Arengiyome Bunyoni yoba atakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Aya makuru aremezwa na bamwe mu bajejwe umutekano bahoze mu bacungera ubuzima bw'uwo mutegetsi. Isoko ryacu mu mugambwe CNDD-FDD atashimye ko tumuvuga amazina we ntiyemeje ko Guillaume Bunyoni yoba yavuye mu gihugu ariko yemeza ko hariho integuro z'uko akura meza. Uwo mutegetsi wo mu mugambwe avuga ko Guillaume Bunyoni yoba ariko ahorwa ibintu bitatu bikurikira kandi bikomeye bishobora kuba bifitwemwo uruhare cane na perezida Evariste Ndayishimiye n'umurongozi w'umugambwe w'ubutegetsi CNDD-FDD. Ikintu ca mbere Arengiyome Bunyoni ashobora kuba ariko arazira ni iki ngiki: Guillaume Bunyoni yoba yarifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kuvuga ko umuzingi wugaye w'ibihangange mu nzego z'umutekano Psycho de Generali wahushije ijambo mu kwemeza ko Neva ariwe atwara igihugu. Ibyo Guillaume Bunyoni yabivuganye agashavu abaza bamwe mu bubatse uwo muzingi wugaye ingene we nk'inararibonye mu kuvuga yemwe mu kwiyemera mu kurinda no mu kuba afise amahera menshi bamwankiye kumuha igihugu bakagiha umuntu atazi kurasa ijambo. Ica kabiri kiriko kirahorwa Arengiyome Bunyoni naco ni iki ngiki gikurikira: Arengiyome Bunyoni inyuma y'uko kwimwa ikibanza c'umukuru w'igihugu yoba yaciye arahira ko yisokoye muri systeme ataco azosubira gukorana nabo ahubwo agiye kubaka iyindi systeme yiwe bumva umugambi nkawe. Iyo systeme yiwe akaba yavuga ko ishaka kugendera ku vyiyumviro vya Petero Nkurunziza mu kubandanya baha akaryo abashiririye bose kwiha ibyiza by'igihugu aho biri hose no kurahira burundu ko abahunze igihugu cane bo mu bwoko bw'abatutsi badasubira guhonyoza ikirenge aha mu gihugu. Icibagiwe coco ni ukunagura imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Isoko ryacu ryatubwiye ko aho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo gusubiza hamwe n'u Rwanda ukongera ko ubutumwa bw'ihumure amaze kurungikira abarundi bari hirya nino mu buhungiro ko botsinda ubwoba bagahunguka, tutibagiwe ibiganiro yagiranye n'abarundi baba mu bihugu vya Amerika. Arengiyome Bunyoni yoba yarashavuye cane Arengiyome Bunyoni yoba yarashavuye cane ku buryo yavugiye hejuru amajambo atawosubiramwo atyoza umukuru w'igihugu. Ikintu ca gatatu Arengiyome Bunyoni cari kigiye gutuma ashobora no kugandagurwa ni iki ngiki: Guillaume Bunyoni yoba ariko arakorana n'umurwi w'abarundi mu kwinjiza ibigwanisho bigenewe guhungabanya amatora ya 2025. Uwo murwi ukaba ugizwe n'abo bahoranye muri FNL yakukira Misago Donosiye mugabo ubu bitwa ko ari abagumyabanga b'imena. Uwo mugambi ngo wotuma haduka akajagari mu gihugu koba kagamije gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Bunyoni akaba ariwe agahagarika gutyo abanyamugambwe n'abarundi
bagaca babona ko ari we ashoboye, agaca atwara intwaro mfatakibanza yoteguye ayandi matora ari we yoyatsinze. Ibyo byose bimaze kumenyekana mu iperereza naryo rikabiha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yoba yarashavuye cane ku buryo yaciye aha itegeko ryihuta umukuru w'ibiro bikuru by'iperereza General Ildefonse Batazira King Kongo yo gufata gikubikubi General Arengiyome Bunyoni yagirijwe icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyo nkuru imaze gushika muri wa muzingi wugaye w'ibihangange, umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo Batazira Ngabo yoba yaciye yihuta gutakambira umukuru w'igihugu ngo ahagarike iyo ngingo yo guta muri yombi Guillaume Bunyoni. Prime asaba ashimitse neva ko ibyo gupfunga canke kugandagura Guillaume Bunyoni bobiheba kuko abo bakuyemwo bakwiye, ariko Prime yemera ko hopfuma hafatwa amatungo yiwe cane amahera agakoreshwa ibikorwa by'iterambere. Bivuye ku ijunja rya Ngabo asanzwe adakunda kwivanga mu bibazo bya politiki, neva yoba yarahagaritse iyo ngingo, mugabo haca haba umurwi w'ibihangange utegura kwikiza Bunyoni mw'ibanga ntangere bikazokwitirwa abandi bantu. Uwo twashoboye kumenya muri ibyo bihangange ni Reveriyano Ndikuriyo, bivugwa ko kuva ku rugamba atigeze acana uwaka na Bunyoni. Inyuma yaho Reveriyano na bagenzi we babiri bakomerekeye ku rugamba, uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bukabavuriza mu gihugu ca Kenya. Bagarutse uburongozi bugaca bubaduza amapeti baja kuri koloneli nk'iryo Bunyoni n'izindi ntwazangabo zariko. Bunyoni yoba yaciye yinamura avugira hejuru ati "Njewe ibintu bya Rajabu birantwenza, none nkaba abadugije amapeti y'iki kandi babaye ibimuga? Nitwashika mu gihugu abamubona bazoshobora kudefira." Iryo jambo ryarashatse gucanishamwo abanywanyi, ariko indongozi zirahoyahoya, mugabo kuri Reveriyano na bagenzi we kaguma ku mutima gushika n'ubu ngubu baracamufitiye inziga. Inkuru zidushikira zivuga ko Prime yoba yasabwe n'igihangange ngo cubahitse cane rwose muri CNDD-FDD ko yokingira Bunyoni akoresheje ijunja afise, kuko ukwihora mu basangiye urugamba kizira kikaziririzwa muri CNDD-FDD. Ico gihangange tutaramenya amazina ngo coba caciye gisaba Prime gukora ibishoboka yigize kure y'uwo murwi w'abashaka kwihora Bunyoni. Ikitaramenyekana neza naho Bunyoni n'umukenyezi wiwe boba bashizwe mu kubakingira, ko hoba hari mu kibanza kimwe mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu bakaba bamaze kugisohoka. Kubw'ayo makuru nyine ngo mu mugambwe CNDD-FDD bariko barategura kugarukana akarangamutima ka kera, hagarukanwe icivugo ca demokarasi catumye bagwana. Amajambo agize ururirimbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD ashirwe mu ngiro, umugambwe uhunyanyurwe ku buryo abarundi basubira kuwuhurumbira no kuwugirira icizere nk'ico bawugiriye mu matora ya 2005. Kubw'iryo ngo ntaco batazakora kugira iyo nteguro ije mu ngiro, naho koba uguheba bamwe mu bahora biyita abagumyabanga ariko baterekwa kunywanisha abarundi. Barayamaze bati "Uwurambye arabona aho agakwavu kiruka ku mbwa." Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utarapyonda kuri sabone ko wapyondaho kugira ngo kurushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Andi makuru menshi turi kugenda tubatohoreza ku ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, bishoboka ko ashobora kuba yanasohotse igihugu cacu c'u Burundi. Hari byinshi turi kwegeranya muri buze kuronka mu makuru yacu ari buze nyuma. Ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.